Reka nsubire ndabaramutse banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa agezweko muri kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka ahanini ku bakomeye mu butegetsi bihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD cane benshi barabaye mu nzego z'igihugu zikomeye ndetse bamwe bari no mu nzego zifata ingingo zikomeye mu gihugu ndetse no mugambwe uri ku butegetsi. Batanguye ari batandatu none hasigaye babiri gusa. Benshi ikibazo bariko bibaza ati ese ninde azokurikira? Aho umugambwe CNDD-FDD washikira ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo batandatu. Niko hariho inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo, ariko abategeka vy'ukuri bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu, Generale Adolphe Nshimirimana, Generale Rengiyome Bunyoni, Generale Evariste Ndayishimiye ndetse na Gen. Silas Ntigurirwa. Ingene bose bagiye barava mu butegetsi turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye kuko harimwo n'andi makuru y'ibanga muragenda mumenyeramwo. Tukiri ngaha reka tubanze tubabwire ko ku munsi w'ejo hari ku mbuga ngurukana bumenyi cane kuri Facebook na WhatsApp hariko haratemberezwa akavideo k'umupolisi afise Bibiliya mu ntoki hariko aravuga ubutumwa bw'Imana. Uwo mupolisi rero yavuga ubutumwa mw'ibarabara bakaba bahejeje kumwirukana mu kazi ka leta. Uwo mupolisi yafashe umwanya mwinshi avuga ku kintu kijanye n'igiturire aho yaradomye ko urutoki ku nzego zimwe zitandukanye. Mu gatondo rero ko kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya gatanu ku kwezi k'umunani mwaka wa 2023 akaba hasohotse urwandiko rumuhagarika mu kazi ka leta. Akaba yahagaritswe ku mpamvu zitatu. Harimwo impamvu zatumye yirukanwa. Ya mbere hariho ko yakoze ngo ibitajanye n'akazi mu masaha y'akazi. Ca kabiri hariho ko yabeshe inzego zimwe ko zirya igiturire. Ica gatatu ngo yamaramaje umwuga. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira batangure batandatu ubu hasigaye babiri gusa. Ese ninde azokurikira? Aho CNDD-FDD yashikira ubutegetsi mu mwaka wa 2005, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo batandatu, ariko hakaba hariho inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo. Ariko abategeka vy'ukuri bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu, Adolphe Nshimirimana, Rengiyome Bunyoni, General Evariste Ndayishimiye ndetse na Silas Ntigurirwa. Inyuma y'imyaka ibiri umwe muri bo Hussein Rajabu yarakuwe mbere arahava yinjizwa n'ibohero rikuru rya Mpimba aho yamaze imyaka 7. Muri ntwarante umwaka wa 2015 Hussein Rajabu yaratorotse ibohero arahunga mu mahanga. Yabandanije urugamba rwa politike kuva mu mwaka wa 2019. Ntawuzi neza amakuru yiwe. Mwiperereza ry'u Burundi bo bemeza ko bamwishe, abanywanyi biwe nabo bakemeza ko akiriho. Imyaka 4 iraheze Hussein Rajabu ari mu gacerere. Imbere y'uko abogozwa, Hussein Rajabu akaba yafatwa ko asigaye afise ububasha busumba ubwa Petero Nkurunziza. Inyuma y'imyaka 10 bari mu butegetsi, General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe. Akaba yaragandaguwe ku genekerezo y'umunani. Nta muco urigera utangwa murantunge, nta muco urigera utangwa ku rupfu rwiwe. Abafise ico bazi bafashwe baca bicwa n'iperereza badashize ahabona ivyo bazi. Urubanza rwiwe mu butungane rwuzuyemwo igipfungu. Amasoko atandukanye yerekana ko urupfu rwiwe rwafatanije ubutegetsi bwa Nkurunziza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Benshi bakavuga ko harimwo ibinyegezwa bikomeye. Imbere y'uko Adolphe Nshimirimana agandagurwa, niwe wenyine yarasigaye ashobora kubahuka umukuru w'igihugu. Hariho n'ubwoba ko yoba yashaka ko umukenyezi wiwe arongora inama
nshingamateka ivyari gutuma asubirira umukuru w'igihugu hagize ikimushikira. Inyuma y'imyaka 15 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, Petero Nkurunziza nawe yarasandavye. Ubutegetsi bwavuze ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka, nta kindi cakozwe kijanye no kumenya icatumye uhagarara. Ibi bikaba vyarabaye mu gihe hari haherutse gutorwa umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yishiriyeho itegeko rimuha ububasha budasanzwe nk'imboneza y'amaho mu mugambwe, ivyari gutuma agumana ijambo rinini. Yaravuye ku butegetsi mbere agahava arengera umukuru w'igihugu. Inyuma y'imyaka 18 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, General Arengiyome Bunyoni yarakuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere. Vyabaje kuvuga ko yatorotse kandi ko ariko araronderwa n'ubutungane. Mu gihe yarakiriko araronderwa yinyegeje, ivyo vyariko biranyagwa. Umuryango we wari ufashwe impiri. Arengiyome Bunyoni yari benshi bavuga ko igihe yafatwa vyashoboka ko yicwa mu kinyegero. Bamwe bavuze ko yoba yarahungiye muri Tanzania, akaba yarashoboye nawe gushikirwa n'ivyashikiye Hussein Rajab. Bamwe bavuga ko niyaja mu kindi gihugu yashobora gufatwa na CPI kubera amaboko adasanzwe yakoreye abarundi. Arengiyome Bunyoni rero yaracinyegeje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bakavuga ko yari yihishe ku muhana kwa Silas Ntigurirwa. Imbere yo kubogozwa, Arengiyome Bunyoni yafatwa ko hatubaha umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, mbere akigenza nk'uwo buca asubirira mu gihe umukenyezi wiwe we yatangaza ko yiteguriye kuja mu kibanza gisumba ic'umushikiranganji wa mbere. Benshi bakaba babivuga bagendeye ku majambo yashikirije ubwo yari mw'ishengero rya Bunyoni, avuga ko ategereje ko Imana igiye kumuduza. Muri bano batandatu batangura hasigaye Varisito Ndayishimiye na Gen.Silas Ntigurirwa. Bamwe bakavuga ko batazi uzokurikira kwicwa, gupfungwa, kunyagwa ivyiwe canke guhunga. Ngo bose nta kuricirwa mu vyashikiye abandi, usigaye yibaza ko ari wakomeye maze agakorera ikibi abandi atiyumviriye ko ivyo nyene nawe bizomubako. Muri iyi minsi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe harafise ubwoba ko kakarwi kabashaka kumutembagaza n'ubundi nako katicaye. Inyuma yo guhindura amafaranga yabo ibipapuro, nabo bamufatiye izindi ngingo harimo no kugumura abanyagihugu. Aho yava rero mu nama yari yahuriyemwo n'abakuru b'ibihugu bakomeye cyane kuri isi, harimwo perezida w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin ndetse na perezida w'igihugu c'Ubushinwa. Agishika mu Burundi akaba aratangaje ko ako karwi karimwo abantu badashika n'ijana agiye kugahagurukira, ku buryo mu mwaka w'2024 kw'igenekerezo ya mbere nzero atawuzoba acidegemvya akibarizwa muri ako karwi. Mu gihe kandi mw'ishirahamwe Parsem babona ko umugambi wa CNDD-FDD ngari wo ufisemwo uruhara mu bijanye n'ikoreshwa nabi ry'itunga ry'igihugu. Ishirahamwe Parsem ryemeje gukangurira abarundi bahindura ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama. Ryo rikaba ribona ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari ufisemwo uruhara mu bijanye n'ikoreshwa nabi ry'itunga ry'igihugu. Ku bwa Parsem ngo abantu bari mw'uwo mugambwe bishira imbere kubera ico bawufashije muri kahise, nko kuwurwanira canke ibindi, maze bahawe amabanga y'igihugu bagaca babona ko ibintu vyose ari rwabo. Ikindi iryo shirahamwe ridaharanira ivyicaro vya politike rivuga ngo ushaka akazi canke ikindi kintu cose kiri mu minwe ya leta usanga harimwo ukuboko k'umugambwe uri ku butegetsi, ngo si uwo ari we wese abironka. Parsem ikaba yabivuze mu gihe umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye ahambariye indongozi zimwe zimwe ku baguma bagira ivyo batarikuriwe n'amategeko canke bakigira abadandaza. Parsem ibona ko ikoreshwa nabi ry'itunga ry'igihugu mu Burundi riva mu bintu bibiri. Ica mbere ku bwa Parsem ngo biva ku bantu bishira imbere kubera ico bafashije umugambwe muri kahise, kurwana canke ibindi. Ica kabiri ngo bikava ku bantu bari mu mugambwe bigira ko hari ico barawufasha bagaca babona ko ibintu vyose ari rwabo.
Iryo shirahamwe rikababazwa n'ukuntu muri iki gihe turimwo mu Burundi kugira uronke akazi mu mashirahamwe ya leta, itangwa ry'amasoko ya leta, kuronka ibibanza vyiza vyo kudandarizamwo mu masoko ngo usanga harimwo ukuboko k'umugambwe uri ku butegetsi si uwo ari we wese ngo abironka. Nk'inyishu Parsem ibona ko inyishu iri mu mugambwe CNDD-FDD, akaba arimwo mugambwe ngo bakwiye kwicara bakirimbura bonyene bakaraba ko amabanga boyashinga ababishoboye, bakaraba kandi ingene bigenza kuko ubu umenga bahaye amabanga umuntu baba bamwibutse agaca akora ivyo yigombeye. Ikindi ngo kandi harakwiye inama rukokoma muri CNDD-FDD maze babwira abo bashinga amabanga ko bakwiye gukorera igihugu bagateza imbere igihugu, babahe intumbero nshasha ngo bibaye ngombwa banahanwe. Fyonda sabone canke subscribe kuri utire wafyinda ko kugira ngo tuzicekanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baba baherereye hose, baba bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure, kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezweho ngaha mu Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana ibahezagire.